Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyumwe Rudende Isanga TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero na cane ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisirikare c'u Burundi icuka kibi casubire kuduga. Prime Niyongabo utwara igisirikare c'u Burundi atanze itangazo agabisha ko abasirikare bose b'u Burundi mu makambi bagomba ngo kuva mu makambi bakajya gucungera ku mbibe zihana urubibe n'u Rwanda ndetse n'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Prime Niyongabo avuze ko ngo hari imigwi yitwaje ibigwanisho yaba yasubiye kwaduka cyangwa se yaba imaze kujabuka mu Burundi. Akavuga ko rero abasirikare mu makambi yose bagomba akugaba cyangwa se bagomba kumira amagabo kuko ngo umutekano ushobora guhungabana. Nimuje kandi hamaze iminsi humvikana intambara ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero igisirikare c'u Burundi cari cagiye gufasha igisirikare ca Kongo FARDC mu ntambara barimwo, aho cacucagiwe ko amasasu kigahunga gitangura guhungira mu Burundi. Ivyo rero vyatumye leta y'u Burundi ihungabana mu mutekano kuko Perezida Ndayishimiye ndetse avuga ko hoba hari imwe mu migwi itwaje ibigwanisho yamaze kujabuka muri abo basirikare. Avuga ko nk'umugwi wa Red Tabara kuri ubu ngubu ngo hariko haragaragara bamwe mu bo baba baramaze kwinjira mu gihugu, ariko akavuga ko ngo kubatohoza bigoye kuko ngo nabo ari abahinga mu bijanye n'urugamba. Perezida Ndayishimiye avugaho kandi ibi vyose ngo bihagaritse umutima igihugu c'u Burundi. Prime Niyongabo rero uramutse igisirikare c'u Burundi akaba yatanze itangazo ko abasirikare bose bari mu makambi bagomba kuvayo. Ni mu gihe kandi murabizi neza mu misi yeze ko hari ibisasu amabombe yatewe ngaha mu Cibitoke ca Rugombo, abasirikare bagahunga, abanyagihugu bakatekerwa n'ubwoba, bakavuga ko rero ibiyiko biraba mu Burundi ngo bitongera isibe. Mu gihe kandi amakuru twahawe n'amasoko yacu bavuga ko mu bantu bariko barategura mu mugambi wo kwinjirana n'imigwi itwaje ibigwanisho harimo nka Godefroid Niyombare, aho ndetse kuri ubu ngubu aho yaramaze igihe kitari gitoyi ari mu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko bikanuganurwa ko ngo yariko aritoza mu ntambara ngo yo kuzahangana na leta y'u Burundi, aho kandi bavuga ko ngo azokwinjirira mu gisirikare ca Red Tabara. Red Tabara murabizi ko mu myaka yaheze yigeze kugaba igitero mu Gatumba ikagandagura abasirikare itsinzi b'u Burundi. Si bonyine kuko muribukana neza na neza ko n'ingoro y'umugambwe CNDD FDD muri ivyo bice ya asambuwe n'uyu mugambwe n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Prime Niyongabo rero nubwo atangaza ibyo ariko avuga ko gutwara kwa Evariste Ndayishimiye ku butegetsi bw'u Burundi vyamunaniye, akavuga ko isaha n'isaha bagomba kumubogoza agatanga imihoho ngo bivanye nuko ataco ariko arafasha abarundi. Mu gihe kandi kuri ngubu hamaze iminsi hategurwa umugambi wo gutemagaza Ndayishimiye iri kuragirwa n'ibihangange vya CNDD FDD, aho rero byagiriza Ndayishimiye ko yamaze kubapfukama mu nda ndetse yanabahoye amaboko imugongo. Ndayishimiye bamwagiriza ibijanye n'ibibazo byose bihanze Burundi, ariko nanone bakaba bariko baramwagiriza ko kuri ubu ngubu ngo ariko ararya amatungo y'igihugu. Akarorero ngo ni inzahabu cyangwa se ni ubutare bwashowe mu Bushinwa, kuko bavuga ko amahera yavuye muri ubwo butare atarashirwa mu banki y'igihugu BRB. Bakavuga ko rero ivi byose kuba atarabikoze ari uko amahera ngo ashaka kuzoyanyuruza. Mu gihe kandi icuka kibi nanone cabandanyije kuduka hagati ya Reverien Ndikuriyo uramutse umugambwe CNDD FDD ndetse n'umukuru w'igihugu. Reverien Ndikuriyo ejo bundi yafashe ingingo yo gusezera mu nama nkenguzamateka. Ibintu vyavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, bakibaza ingene cyangwa se ico bagitumye Reverien Ndikuriyo yasezera mu mugambwe nako ngo yo basezeye mu nama nkenguzamateka ngo akihagira kuguma mu mugambwe. Ariko abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko kuba Reverien Ndikuriyo yarasezeye mu nama nkenguzamateka ngo ari uburyo bukomeye bwo gushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko akazokwitoza nk'uwigenga. Mu gihe kandi we na Ndayishimiye bahanganye cyane, ariko nanone Prime Niyongabo nawe akaba yararahiye akarenga ko ngo abasigaye mwiragi
rya Petero Nkurunziza ngaribo bagomba gutwara kuko intwaro ya Ndayishimiye irambiranye ku butegetsi. Kuri ubu rero Prime Niyongabo atanze itangazo ko abasirikare bose bari mu makambi ko bagomba kuvamwo ngo barabe ico bokora gikomeye cyane kuko Ndayishimiye ivyo ariko arakorera Burundi bisa naho ataco bimariye Burundi, bityo rero bakavuga ko isaha n'isaha bagomba akumubogoza. Na mu yandi makuru Perezida Ndayishimiye yavuze ko ngo hari inzira nyinshi za diplomasi ngo zihuza igihugu ndetse ibihugu n'ibindi, ngo ariko kandi iyo ngo yaramaze kwanka hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Agira ati turamaze kubona kenshi leta ya Ndayishimiye ikorana na leta ya Kagame ibiganiro vyo mwibanga, kandi n'ejo bundi twaravyumvise Kagame avuga ko hari ivyo izo leta zibiri ziriko ziravuganako. Gusa nabivuze kuva kera cane nta biganiro na bimwe biriho vyotuma umugambi u Rwanda ngo rufise muri Kongo uhagarara canke uhinduka. Kandi yaravuze ko kuva kera amahoro ya Kongo atazova mu biganiro, amahoro ngo ya Kongo ari mu munwa w'inkoho nta handi. Agira ati narababwiye kuva kera iyo ivyo biganiro vya Washington na Qatar ni amahendo nshuti zanje, nta kamaro na kamwe kari muri ivyo. None ntimubona ko ariko vyagenze? Ntibasinye amasezerano y'uburyarya yo guhagarika intambara ahubwo igaca irema nyakurema. Sinababwiye kandi ko agatego kari muri iyo ntambara Kongo yatezwe. Leta y'igihugu kibanye nta munsi n'umwe yigeze yemera ko ingabo zayo ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. None yagiye gusinya amasezerano yo guhagarika intambara gute? Umunsi rero naho wo kwica abantu bangana gute, Amerika izoguma yeza igihugu kibanye ko atarirwo azokwemeza kandi ko igihugu kibanye ngo kitari mu ntambara na Kongo kuko ngo rwahihagaritse n'amasezerano akajaho hagati y'ivyo bihugu bibiri. Kandi ico Amerika ivuze, aya mashirahamwe yose mubona mpuzamakungu azokwemeza ico nyene kuko Amerika niwe boss wayo, niyo itanga amahera ayo mashirahamwe akoresha. Aha rero hamwe leta y'u Burundi yorekura Uvira igafatwa n'uyu gitwaje urwanisho babahendesheje ibiganiro bitabaho, ndabarahiye iryo kosa rimwe gusa bazoryicuza imyaka yabo yose. Aba bantu nta biganiro vyabo bari ku ntego imwe gusa, kuronka Repubulika shasha ihana urubibe n'igihugu kibanyi izoba ibamwo abantu bizewe neza. Nico gituma hamwe abadede bakora ikosa ryo kureka aba bantu bagafata karya karere naho ngo bojana n'urwo ruzi kuko ngo nabo ntibizewe nabo koko. Eka ngo mbere na Godefroid Niyombare nubwo ngo bamufasha gufata Uburundi yotwara igihe gito kugira ngo igihugu kironke ituze, hama kandi ngo hagatwara uwo yizeye. Ngo niko kandi babikoze igihe bafata igihugu, bace kandi babanza kugiha umuntu umwe kugira ngo ituze biboneke ko batazanywe n'amacakubiri y'amoko, abantu ngo bose babizere, ariko kandi mu nyuma yaratewe karusenge. Reka tunyarukire mu ntambara ziriko ziravugwa mu buseruko bwa Kongo, aho rero abanyagihugu b'u Burundi kuri ubu ngubu batekewe n'ubwoba ndetse bakanavuga ko ibiriko biraba mu Burundi biteye ubwoba, kubera ko abanyagihugu ba Kongo bariko barahunga umwanya n'umwanya, bakavuga ko ivyo bariko baribonera ngo biteye ubwoba kandi ngo ataco bafise babikorako. Reka dusimbire rero turabire hamwe uko ibintu bihagaze ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, na cane ku mpunzi z'abakongomani ziriko zirahunga.
Impunzi z'abakongomani zungira mu Burundi zabaye nyinshi zinyegejwemo abitwaje ibigwanisho, hari uruhagarara no gukenera gufashwa. Kaburanwa Ruyigi kwa 10 Kigarama uyu mwaka ibihumbi n'ibihumbi by'abakongomani barajabutse urubibe rw'u Burundi na Kongo kuva mu ijoro ryo kuwa 7 rishirwa 8 Kigarama uyu mwaka bahunga intambara zikomeye zari hagati ya Wazalendo na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bagwanya n'imigwi itwaje urwanisho mu bice byinshi bya Sud Kivu. Ihunga ryabo banyagihugu bavanzemwo abitwaje urwanisho bituma u Burundi buja mu kaga k'umutekano ndetse no gukenera gufasha izo mpunzi. Guhunga mu Rudavagi kuva muri Sud Kivu abasivili ndetse n'abitwaje ibigwanisho bavanganye. Impunzi zivuye iruvungi Katogota ndetse na Bwegera, Rubirizi, Mutarure na Sange barajabutse urubibe baciye ku kiraro kiriko kirubakwa Ikaburanwa kwibarabara rya 6 muri zone Buganda muri komine ya Bukinanyana. Kubwo amasoko menshi imigwi yitwaje urwanisho imaze gusugereza ako karere vyatumye ngo abitwaje ibigwanisho bavanganira n'abanyagihugu. Kuwa 8 Kigarama uyu mwaka ibikorwa vya gisirikare by'abasirikare b'abarundi Wazalendo n'abaroberi batandukanye vyatumye hafatwa ibigwanisho, imyambaro ya gisirikare y'abantu bikekwa ko ari abagwanyi binyegeje. Ivyo bikorwa byabereye Ikasenga, Zine Ihana zone hano rubibe na Ndava komine Bukinanyana. Igice c'abikeka carongiswe mu ikambi igira 112 igwanira hasi mu ntara ya Bujumbura, abandi barungikwa ku mudugudu naho hakaba kandi ari mu buseruko bw'u Burundi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye yamenyesheje ko hakomejwe umutekano kuvangura abasivile bagowe ndetse n'abagwanyi bashobora gukora ikibi mu Burundi. Ubwoba kumbibe ababa Ikaburanwa, Gasenyi na Rusiga, Mparambo ndetse na Gatoki baremeza ko babonye abitwaje ibigwanisho bajabuka uruzi mw'ijoro bagasaba indongozi gukora amatohoza yimbitse kuko ngo batinya ko mu mpunzi bashobora kubona hibinyegejemwo abantu bitwaje ibigwanisho. Abakeneye gufashwa ni benshi kubera ubwo bwinshi bw'impunzi zihungira abantu babayeho nabi. Benshi muri izo mpunzi barara hasi, abandi barundanye ko mu biransi by'amashure, amashengero canke mu miryango y'abakiriye. Barabuze aho babekika umusaya, amazi meza, imiti, ibifungurwa ndetse n'ubwiherero. Imvura iriko isongera isibe. Amasoko menshi avuga ko abana 5 n'abakuze 2 bamaze gupfa kubera kubura imfungurwa. Impunzi zihamagarira leta y'u Burundi ndetse na HCR gutabara vyihuta. Ikiriko kirakorwa na leta nta urakimenyekana. Umushikiranganje Ndaruzaniye aherekejwe n'umuyobozi mukuru w'igipolisi yatangaje kujana impunzi mu makambi abigenewe. Itangwa ry'impapuro mfatakibanza, gucungera bikomeye abinjira kugira ngo ntihabe abayinyegezamwo. Ingingo rushasha kuri buri muntu wese atunze impunzi atayandikishije. Mu buseruko bw'u Burundi huguruwe ikambi nshasha y'impunzi Ibusuma muri komine Ruyigi mu ntara y'Abuhumuza, ubuseruko bw'u Burundi. Ikambi nshasha igenewe kwakira impunzi z'abakongomani iriko irategurwa ku mutumba wa Busuma muri zone Kayongozi, ni iyigira 3 muri ako karere kandi ikazokwakira hagati y'abantu 4,000 n'ibihumbi 6,000.
Ikigo cy'igihugu kijejwe kwakira impunzi ONAPRA catangaje ko umwanya n'umwanya imiduga ya HCR izanye impunzi ishobora gushika ivuye muri Kongo. Mw'itangazo ry'ico kigo, abanyagihugu basabwa gufasha mwiyakirwa ry'abo bantu ndetse no gukorana n'inzego. Imigwi ya mbere yajanywe Ishemerere hafi y'urubibe, ariko kandi aho haracabura aho kuryama ndetse ibifungurwa ngo n'inyubako z'ubwiherero, bigatuma ngo babangamirwa n'indwara, umutekano muke n'ingorane zo gufashwa ku Barundi. Mu gihe intambara zibandanya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Burundi bwisanze mu bibazo bimukira bikomeye kuvangura abasivili ndetse bari mu magorwa ndetse n'abitwaje ibigwanisho, gucungera umutekano w'igihugu n'ibikorwa vyo gufasha byiyongereye, bigatuma rero kuri ubu ngubu Uburundi butekewe n'ubwoba, buvuga ko ibiriko biraba mu Burundi bidasanzwe. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro ko turashikiriza kuri iyi saha. Dusozere ngaha, tuza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.